ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bwirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana bikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. INKA imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'Umushikiranganji bw'Uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Turaryoherwa bwa mbere ko abenegihugu bitabiriye umurindi wo kugwiza umwimbu nk'uko nyene icubahiro yabisabye. Ivyo ni vyiza. Mbere tukavuga tuti n'ubu tugurure ayandi matongo mashasha turime twimbure. Mugabo ugira kabiri dutegerezwa kuba siri yuko iyi fumbire dutanga iriko iraja ku murimyi. Mu gihe igisata c'uburimyi kiri mu bisata leta yacu yashize imbere, kuronsa umwenegihugu ifumbire nawo n'umwitwarariko leta idahengeshanya gushira mu ngiro kugira bikunde umwimbu ushishikare kwiyongera. Haraciye igihe kitari gito hatangujwe umugambi w'igihugu wo kwegereza abarimyi ifumbire ku biciro bitavuna, ukaba ushigwa mu ngiro biciye mu Bushikiranganji bw'Uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bufadikanije n'Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ihinguriro FOMI rihingura umwavu. Uwo mugambi wa leta urashishikara gutera imbere ndetse bigateza imbere n'umwimbu mu gihugu. Kuri umugambi rero wo gusahiriza abenegihugu mu kubaronsa ifumbire ku giciro kitavuna, muribuka yuko watanguye mu 2013 kandi ndazi benshi barabibuka igihe tuburashije hajya kuri source dinir, ndaza bari muri sale igihe twavuga tuti ubu tugomba duhaguruke. Nukuvuga yuko muri 2012 twatanga itoni zitarenga 6,000 mu gihugu cyose. Muribuka abenegihugu birirwa batonze barindire inusu canke kilo kimwe. Iyo programme itanguye mu mwaka ugira 2013 twaciye tuja kuri 13,000 toni, 13,000. Turaduga gushika uno munsi aho mu mwaka uheze twageze ku itoni 107 zirenga. Sinze ko makurikiranye iryo duga muca mumva yuko n'amahera yo dukoresha yaduze gushika naho ubu nk'izo toni 107 byatwaye amahera arenga imiliyaridi 256. Nivyo twarabonye umwimbo waraduze, nivyo twarabonye amatongo mashasha abenegihugu barima kandi koko bitabiriye akamo kabatware bacu. Abari kuri source dinir mu mwaka wa 2013 dutanguza uwo mugambi harimo ingingo zikomeye kandi twadohotseko. Ingingo ya mbere yavuga iti dushikane iryo sahiriza twitara subvention mu minwe y'umwenegihugu arima atamu intermediaire agiyemo. Muribuka bice kuba intermediaire mwose agenda arihaho. Ico novuga yuko twaragishitse ku gatoyi kuko nico gituma mubona uwo uronka kontra gutanga ifumbire ni wayitanga gushika no muri zone nta mu intermediaire ari. Kuva mu mwaka wa 2013 handika ikintu twise komite collinaire, nuvuga yuko yari komite irimwo ubuserukira abarimyi, ubuserukira intwaro n'abandi. Bagira urutonde wewe ubwo ukene kuronka ifumbire wiyandikisha kuri abo nyene, kuko wiyandikishije ata murima ufise baca bakwirukana.
ayo maliste rero niyo yagenda akaduga agashika muri BPAye bakashira mu mashine akaza akagaruka i Bujumbura tukaronka liste nationale. Iyo nayo niyo twaca tujana muri poste na FENACOB tuti utari kuri iyi liste ntibamwakire. Uko niko kera byari muga byaratwara uburyo kuko urumva iyo komite culinaire yarafata umwanya inimisi bataye ibikorwa bariko barandika abantu babishira mu mashine byaratwara umwanya twari imprima twarabisora mu mashine tukabishira no ku mazu tukagira mwe twita affichage. Ariko ubwo buryo naho bwari bwishi nibaza yuko dukwiye kukigarukako kuko tutaravye neza tushaka gusanga abantu batora ifumbire bose atari bagiye kurima. Ico mwacumvise hari ubundi mwitwarariko abenegihugu bashikirije bavuga bati erega nta mwaduhamagariye kugwiza umwimbu mukagira igihe mutangira ifumbire mugahagarika none nkeneye kurima irengarenga nkeneye kongera ku bigori nzoca ndabigenza gute? Ati nta hantu mudushirira ahantu twogurira ikiro kimwe ibiro bibiri. Nico kirakomeye kuko intumbero y'ubu yo kugwiza umwimbu ihagarariye kuri ibi bintu bibiri. Tuteza kujana uburimyi ku ntumbero zibiri zibangabangana, deux types d'agriculture parallèle. Iya mbere niyo yo gushigikira umwenegihugu ariko ararima utwo yifungurira yashaka akarenza ko duke yashaka ku isoko. Iyo ni ikintu bita agriculture familiale cyangwa agriculture de subsistance kuko abo bantu murazi bariho birimira utwo gufungura. Uwo n'umugwi wa mbere kandi abo bantu bataza gushigikirwa n'ibi bya subvention na encadrement. Ubugira kabiri nkuko mwake murabikurikirana tugomba twuguruze uburimyi bwa kijambere ubwo twise agriculture de marché canke agriculture professionnelle. Ubwo rero n'uburimyi duhamagarira abantu bafise uburyo bashoboye gushiramo amazi bashaka kurimisha imashine bashaka gutera imbuto zirobanuye bakimbura byinshi bija ku isoko. Murumva rero yuko ivyo rero tumaze kubironka na subvention ndashaka kuzosubirwamo tuzotegura ubundi mwiherero kugira ngo mudufashe twiyumvire kuko twari kuri subvention generale turashaka kuja ku kintu bita subvention ciblée kuko mu bindi bihugu urashaka gusubventiona quelque type de culture ugasubventiona ibiterwa bimwe bimwe cyangwa ugasubventiona les catégories z'abantu kavuga ati abakene ndabaha ibyaguze abari hafi ndabagira 50%, abifise 0% mugabo nkaborohereza ingene yizimbutse ibashikira. Byose birashoboka. Aho rero tugomba kuja muri iki gice cirima aho abarimyi bariko barimira impeshi barashima ko ifumbire yabashikiriye ku gihe ugereranije n'imyaka iheze. Ivyo bikerekana inguvu leta ishishikara gushira muri uwo mugambi. Akarosho karahari kandi na kanini kuko uko twayirose mu mwaka uheze siko umwaka turimo turayironka. Uyu mwaka turimo tuyironka ku rugero rwiza kandi rushimishije yaho umwenegihugu iyo tugiye kuriha ko novuga nka tugiye kuduriza nka vase twari twatanze ku maposta ubu biratworohera gose haba no kuri posta haba no ngaha baratworohereza upfa gushika ufise jeto bace bagusohorera ifumbire uba wagomboye. Ifumbire irahari y'ubwoko bwose, hariho yitwitwayire, hariho iyo twitwa deya pariyo bitwa imbura, hariyo twitwa totahaza, hariho n'iyindi twitwa ishwagara tumenyere ku izina rya dromi ikozwe mu bintu bimeze nk'amabuye. Ubwo bwoko bwose buriho uko ubwipfuza warabugomboye bace baguhereza. Umwavu je narawurose narawushikanye muhira nta ngorane zahabaye. Urabona yuko twahora tuwutora kubera hari imigundano ubu ushika utora umwavu. Ubu ni sawa nta ngorane. Muri iyo misi hariho n'umwana bishe kubera uwo mwavu batonda ku murongo. Ubu usika uwuronka nyene. Iyo ndiko ndarima nkoresha imfumbire imbura bagara n'ishwagara canke na KCR. Nta ngorane uyu mwaka twagize yo kuronka umwavu
umwavu waje hakiri kare ni ukuvuga n'ubu ndiko ndabivuga ufise amafaranga naho wowe utagiye gutanga irya avance ugiye baca baguha uzuzanye kandi mu mwaka uheze natonze inshuro 11 aha ku ruhororo ntahatawe ntahanye ku inshuro ya 11 niho nahevye musitantere ngujya mutama jewe nguma ndamubona hajye yaje none ubu ntimwoheba ngo mu mugamburukire mu muhereze yemwe naciye ndoga uyu mutantere wo ku ruhororo ngo mbone ndaronse asha nubu nkirakumva mwisengero bavuze ngo nugutanga avance ubwo nyene ncansaba uruhusha ngende ubwo nyene kugira ndonke hakiri kare hama abana n'umuryango ubafungurire neza kuko wakoze hakiri kare. Ubu ibintu bigenda neza, ibintu byagenze neza no kuvuga ko rutasi nta ngorane nimwe twigeze tugira mu kuronka ifumbire, n'ubu nyene nta ngorane nimwe hari mu kuronka ifumbire tuyironka neza cyane, ariko mu gihe caheze mu mwaka wahera twaragize ikibazo ku ifumbire turayibura neza biratugora, mugabo ubu ntitwidoga n'ukuri nta muntu yidoga ku ifumbire atanze amahera yiwe n'ukuri ifumbire acayironka ubwo nyene. Umwavu wa fomi wadushikiriye hakiri kare cyane, narijya je nsanzwe negereye aha bawushira ashikiriye hakiri kare cyane, urabona ko no guterana ateye hakiri kare. Bijanye n'umwavu nta myidogo ihari kuko yadushikiriye hakiri kare cyane. Yatandukanye cyane n'ubwa mbere twaraza tugasanga hari imirongo myinshi bakarinda kudutondekesha mbere n'inkoni zikajamwo, akaza abapolisi n'iki gasanga imirongo igera hariya kure, ariko ubu uvuye kuriha muri banke ushika utora umwavu nta kibazo kweri ntuteba ushika utora umwavu nyene ubutashi. Jewe kubera udufaranga twasa n'itwari twangoye mpejeje kuriha muri banki ubu nyene, ariko umwavu ndejeje kuwutora ubu ngenda bujane, kandi n'abandi bose twahura baza barambwira ati umwavu ubu nyene ushika utora nta kwidonka nka kwa kundi vyahora ubwa mbere. Ndiko ndaraba mu mirima aheshi ndabona yuko imirima isa neza, sigura yuko mbona hari ikintu ciyongereye par rapport y'ukuntu ubwa mbere vyari bimeze. Ego ubu imirima yose iratotaye kandi ndabona n'umwimbu turiko twimbura neza. Umuntu wese azi ko ari umurimyi yogira kigoro akazogombora ifumbire, urabona ko badusaba avance amahera makenyi cyane, hanyuma umuntu bikamuha intege zo kuja kurondera amafaranga kugira ngo agombore nyezina, kandi turumva neza gonse cyane ko leta iturihira amahera atari make. Ugiye rero kuyihiga ahantu bayinyegeje mu kinywabi uba wambuwe gonse, umuntu yogira kigoro akayigombora vyoba ari vyiza kandi vyomufasha. Murakoze. Abajejwe intwaro eka mbere n'abajejwe uburimyi mu ntara zitandukanye barashima uko itangwa ry'ifumbire ririko riragenzwa muri kino gihe. Kuri iri rima ry'impeshi twita saison culturale B 2024, rero itangwa ry'ifumbire mvaruganda ya fomi kuri iri rima ry'impeshi twovuga ko bitubereye icitegererezo ciza cane, kuko turabona ko ifumbire abenegihugu abarimyi borozi bakeneye kuzokoresha kuri iki gice ca kabiri c'umwaka w'irima yose yamaze gushika, kandi wanagomba twaramaze no kurenza iyo twari twasavye, vyumvikana ko atangorane nimwe tubona imbere yacu. Aho rero tuvuga duti uruganda rwa fomi turarushimira cyane mu ntara Karusi ko murumva ko badutunganirije ku gihe. Wa mugani baca umugani mu Kirundi bati ntagira uzokwitwaza ngo ikirago kiranyerera. Twebwe abafundi n'ivyatunanira ntituzoza gupfubira uruganda rwa fomi. Turi mwirima hagati y'irima ry'impeshi y'umwaka w'ibihumbi 2024, aho tubona neza yuko abarimyi kubijanye n'ifumbire uwo mwaka turabona yuko mu ntara ya Gitega atakibazo dufise c'ifumbire, aho nkuko mwashoboye kubibona ubu nyene narimvuye kugendera ya mahangare ari mu ntuze mu mazone, aho usanga haza umuntu umwe biboneka yuko abenegihugu bamaze gutora ifumbire, ariko n'abatarayitora turabona ko baza baraza umwe kuyitora. No babwira yuko irima ry'impeshi
nga mu ntara y'akaza ryamaze gutangura kandi riko rigenda neza rero gucereke ivy'ifumbire ya fomi n'ibindi byose bijana nshaka kuvuga n'amashwagara ko ngaha iwacu mu ntara y'Akayanza murazi ko ari intara isanzwe irimo abantu benshi no kuva ko n'amatongo yatitutse aho no munsi kugira ngo ushore kwimbura bisaba gukoresha imyavu yose itandukanye kugira umuntu yimbure rero kuri no rima nuko ico tubona abasanzwe batanga imyavu y'ikizungu imyavu ya fomi uno munsi abarimyi bose barashima kuko imyavu yabonekeye ku gihe aha ndavuga y'abafomi imbura fomi bagara canke ire rero ubu bose bari kubagombora baheraheza kugombora kugira ngo mbere no gutera barataguye kuko rubabwira yuko nk'abari bakeneye gushira mu miceri baratanze amavase baramaze kuyigura barayisizeyo hamwe naho benshi bakaba ariko bateragira ibiharage bari nabo bitegura gutera ibiraya biratandukanye no mu misi ya mbere yahera ko umwene gihugu yagenda akagombora ufuko 23 canke akagombora 10 canke akagombora 5 ariko yashika ngaha tukamuha agafuko kamwe ariko kugera ino saha umwene gihugu umwavu wese agomboye awutwara wose kuri irya borodero yanditse ko ufuko 23 uwo mwavu twatanguye kuwutanga kuva itariki 30 z'ukwezi kwa mbere akamonotera abenegihugu nuko bonyaragasa bakanyaruka bagatora umwavu kuko ushobora gusanga abenegihugu bariko barijajara kuja kugombora bamwe bakavuga ati twabuze amafaranga abandi bakavuga ati twebwe tuzogombora ku kanyuma n'abandi bizigira ya misi bahora bongera yandwe bahora bongera ariko akamu twobatera nuko bonyaruka bagatora umwavu kuko umwavu turawufise ku bwinshi ukeneye wose ni utora bivanye n'igitigiri batwemerera kugombora kuri rya borodero nta kibazo cy'umwavu dufise iyi sezo bayita sezo B cyo kimwe ndetse niyaheze harabaye akarusho ugereranije no kuyindi myaka no kuvuga ngo ivyo abenegihugu basavye byarabonetse kandi kera twara tubona ikibazo ugasanga habonetse ubwoko bumwe ubundi bwabuze mugubu amoko yose yagumye hari ku rugero rumeze neza ku buryo umwene gihugu ahejeje kugombora yaca hitana ifumbire yasavye atangorane kandi ku rugero yifuza mbere twebwe iyi ntara turimo kama banatera kare bisigura ngo nk'abarimi impeshi ubu barateye abambere kandi nta kibazo na kimwe cabonetse kuko ifumbire yashitse kare rero nkavuga nti bo guma kuri uyu murindi ni ku yandi masuka yirima ikamishika kare nkuko twabibonye ubu kugira ngo abene gihugu barime kare kuko isuka ya kare burya niyo suka ikunda kuvamwo umusaruro mwiza turashima yuko ifumbire yabonetse ku gihe abarimyi baravyitegurira hakiri kare haba mu kuriha amafaranga y'ibanze ndetse mbere no mu kugombora bariko baragombora turashima cyane yuko umwavu washoboye kuboneka ku gihe ugereranije mu minsi iheze n'ubu igikorwa cyo gutanga umwavu gikorwa n'ishirahamwe fomi carateye intambwe ishimishije kuko mu ntango wasanga umwavu ari mukeya ugatangirwa no mu bibanza bikeya bigatuma abenegihugu bibagora cyane n'urose amafaranga bikamugora ingene ashobora kuronka umwavu ariko ubu ugereranije n'iyo misi iheze ubu uye hariho akarusho kaboneka cyane aho usanga umwavu wose uba wifuzwa n'abenegihugu bashobora kuronka cyambere ku mwanya wo kandi no mu bibanza bibegereye batiriwe baratama kuvuga rero muri rusangi hariho akarusho kadasanzwe ibibazo bimwe bimwe bikunze kwibonekeza muri uyu mugambi wa leta wo gushikiriza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna harimo ikibazo c'abatakaza amatike baba bahawe muri ico gihe umurimyi arakwiye kumenya aho yokwitura hagati y'ihinguriro fomi hamwe n'abajejwe uburimyi mu gihugu murazi ko umugambi wo kudandaza ifumbire ku giciro kitavuna umugambi wa leta umufuko w'ifumbire ujana n'itike birashika rero ugasanga kumbure itike yaramuzimiranye irashobora no kutamuzimirana
igateba mu bushinguro bwiwe ntayishitse kubatanga ifumbire muri zone kugihe ikaba itike novuga y'igitamwaka rero iyo ayitaye ikibazo ntikiza muri fomi gica mu nzego zabari abantu babakiririye amafaranga ubwa mbere ikibazo cakiriwe n'abamurongoye mu gisata c'uburimyi aha muri komine canke mu ntara abo bamaze kubimenya hariho ubuyobozi bujejwe gufumbira isi abo nibo bakurikirana ico kibazo gushaka bakidutura iboyi wikaboneka twebwe tuzakwakira umurimyi atuzaniye itike canke ikindi kiyisubirira kitwemeza yuko itike yiwe izoboneka nico kimwe niyo itike ayitebanye kubera yayibitsa ahantu ikamugora kuyibona tukiri mu isizeni akayibona kumbure ikiringo cyo gutanga ifumbire cararenganye ni kimwe nita itike y'igitamwaka mwaragiye murumva abantu bagifise amatike yo mu bihumbi 2022 mu bihumbi 2023 canke ibihumbi 2024 mugabo ku gatasi n'abantu usanga bazibitse mu mabibiriya akazibika mu ikoma ry'inzu akazibika mu mpuzu agashashira ahantu ugasanga irima rya murenganya itike umwavu atawutoye abo rero muhora mwumva amatangazo bakabwira bene gihugu bati abantu bose bafise amabon amatike y'ibitamwaka y'iki ni muyegeranye muyazane ku buyobozi bw'intara abo bagaheza rero bakabikora kuko ubundi yitike imaze kuba igitamwaka kugira isubire kwakirwa muri yanzu muhora mwumva ikora ry'amatike canke yasuzuma babanza kuronka urusha g'Umushikiranganji ayo matike y'ibitamwaka rero iyo yegeranijwe mu madepeyaye ubwo Bushikiranganji bukazisubiza agaciro kuko murumva ko ziba zarataye validité turaheza rero muri fomi tukazakira tukamenya ingene tuzokorana n'Ubushikiranganji kugira ngo twebwe imyavu dutanze dushobore kuzoyihebesha tangorane umunyagihugu rero araheza akaronka ifumbire yiwe. Hari n'ikindi kibazo gikunze gushikirizwa na benshi mu barimyi bifuza ko hoboneka ifumbire itekeye ku biro bike bike bikunda bagatekera mu rutekero dutoya nk'ibiro bikeya kubera hari igihe usanga hariho umunyagihugu hariya adashoboye kugombora agafuko kose nawe vyomworohera kugira ngo ashobore kugombora ibiro bikeya ayo bashoboye. Hariho abenegihugu bimaze kugaragara ko ubushobozi bafise atari bwo gukomanda umufuko wa 2025 abo benegihugu kabona ko aho basanzwe barima hadashobora kuja umufuko wa 2025 by'ifumbire baradutumye rero incuro nyinshi ko twobasabira muri fomi kugira ngo babaronse agafuko kamahera make make donc kari mu biro bikeye nk'ibiro bitanu nk'akarorero canke 10 canke 15 bivanye n'ingene fomi yobona bishoboka. Kuri ico kibazo Umushikiranganji mu vyajejwe hari mu burimyi aratanga inyishu. Turiko turavyihweza twihasanze bishoboka ko dutunganya nk'irindi soko tukazana ifumbire ku giciro kimeze neza cagiyemo competition cagiyemo guhiganwa ifumbire igashika ku mpera make mugabe ikibazo duca tugira turavuga tuti mbe nko mikomine canke ku mutumba iyo fumbire yoshikirizwa nde atazogira amanyanga kugira ngo agurishe ku giciro cyo kubera mu ntawure neza azoba ari andehoro de la subvention no kugira ngo umwene gihugu umurimyi akene kongera kwisize akene kuri mutundi akene kilo kimwe aronka kigurira. Arongera ati iyo fumbire mvaruganda ifise akamaro mu gihe ivanzwe n'umwavu w'ikirundi kubw'ivyo abarimyi barakwiye kwijukira za nyabarega. Nyabarega zibiri kuri kumuhana ni obligatoire kuko ni kuneza yiwe no kugira ngo akubuye ibintu bijya byose bisigarira by'ibifunguro cyangwa by'ibyumburwa aronka bishira aronka masa kandi noneho murabizi yuko n'abatunzi bitungwa yaje kuvumbura acashira muri nyabarega. Ico rero tukigaruke kugira ngo koko mu misiza dutangure uburimyi kandi buteye imbere. Niyo fumbire y'ikizungu mwibuke yuko ifise akamaro gusa mu gihe ushize mu ibango ririmo amasekirundi. Ashafasha dukure nyarenga
nk'iryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mashi 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 inka imirima n'ibidukikije turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije